muze murabe kenshi iyo umwigisha wawe impemu imudomina, impemu iri muri we niyo idomina ikirere c'abantu arimo. Uze urabe ari nk'abantu bakunda gushwana, nk'umurongozi akunda gushwana, bakunzi bahore CANAAN TV, ni umunezero kandi gusubira guhuramana namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Oh haleluya, haleluya, uri mwiza Mana, ugira neza Data, uri umwizigirwa nyaguhoraho, uri Imana yo yaduhaye umurimo wayo. Nico gituma Mana nsengera abakozi b'Imana, nanje nisengera ngo amavuta yawe adutembe kugira ngo tubashe kubera icyitegereza batubwira ko ntiwoja kuvuga kandi nawe hari urubanza rugutsinda. None ndakwingize Mana y'amahoro, ushigikira abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Mwami uzoba ukoze Data, ndagushimiye ndakunenahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ubutumwa buhindura abantu nawe butaraguhindura. Haleluya. Iyo uvuga ibintu udakora, ivuga ubuzima utabamwo, bituma n'abandi ahubwo bakomantara imitima ndetse bagasuzugura n'ibintu by'Imana. Rero ndumva abana b'Imana dukwiye gusaba Imana cyane, uduha ubwenge, uduha ubwiza, uduha ubushobozi, uduha amavuta, iduhe gutahura icyo dukwiye gukora kugira by'ukuri ibyo dutanga b'ibintu bizima bishobora gufasha imitima y'abantu. Kuko hari aho umuntu avuga n'abantu bagatwenga, ariko Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 2, turasoma kuva ku murongo w'17 dushikane ku murongo wa 25. None wewe ko wiyita umuyuda, ukishimira ibyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyigomba, ukarobanura ibidahwana, kuko wigishijwe ivy'ibyagezwe, ukishima yuko ushobora kujana impumyi, kandi ko uri umuco w'abari mu mwijima, n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke, n'umwigisha w'utwana. Kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwiyigisha? Wewe wihaniza abiba, weho ntiwiba? Wewe ubabuza gusambana, weho ntusambana? Wewe wanka ibishushanyo vy'ibigirwamana, wewe ntiwiba ibyo mu rusengero? Wewe wanka ibishushanyo by'ibigirwamana, wewe ntiwiba ibyo mu rusengero, mu nsengero zavyo? Wewe wirata ibyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumurako? Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe. Kuko gukebwa kugira ico kumarira iyo witondeye ibyagezwe. Ariko iyo ucumuye ku byagezwe, gukebwa kwawe kuba gucitse ukudakebwa. Amen. Iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane gose, rirakomeye cyane kandi riteye n'ubwoba. Uyu munsi turavuga Imana, uyu munsi turakorera Imana, uyu munsi turavuga ubutumwa bwiza, turaririmba, mugabo ugasanga ivyo tuvuga n'ivyo dukora biraha ku munwa wacu, ariko ntibiri mu myifatiro yacu, mu buzima bwacu. Haleluya. Ubundi ikintu uzi neza kutaratsinda, uzi neza kukigwana naco, shaka ureke kucigishako, shaka ukireke, kuko nta impact kigira, ahubwo cica imitima y'abantu, bigatuma abantu bacumura ku Mana. Kuko uca usanga avuga ati none urya kwavuga ngo ntiyiba,
amfitiye amahera ngahe? Ujya ko avuga ngo ntabesha amaze kubesha kangahe? Ujya avuga ko ntasambana jewe maze kumubona n'abakobwa kangahe? Ujya avuga urukundo rw'Imana ariko mu bantu bankana niwe wa mbere, umuntu asa amacakubiri niwe wa mbere. Ugasanga ahubwo twebwe twigisha ahubwo twabereye ibitsitaza abo turiko turigisha. Kuko wewe iyo uzanye ibitsitaza mu bantu ni wewe ibyaha by'abo bantu byose bija kuri wewe, kuko niwe watumye ubasije abantu badebata ko uyu munsi kubw'ibintu uri kuravuga. Haleluya. Rero abantu bahagarara imbere y'abandi kuri Imana yo mwijuru, ndasenze ngo idufashe. Haleluya. Idufashe, iduhumura amaso, iduha imbaraga zo guhagarara by'ukuri dushingira intahe uwadutumye. Haleluya. Dushingira intahe nde? Umwami w'abami. Dushingira intahe kuko ijambo iyo umaze kuryizera hama ukarishira mu ngiro riragukomeza kandi rigakomeza nabo uribwiye, kuko abari ubuzima uri kuratanga ntuba uri kuratanga ubumenyi, kuko hariho ibintu uba waramaze kubiboroka biri mu mutwe wawe, uzi kuvuga, uzi kwigisha, mugabo si bwo buzima bwawe, ariko ubuzima bwacu nibwo bwigisha gusumba n'ibyo turiko turavuga. Haleluya. Haleluya. Niba batu turiko turavuga urukundo, erekana urwo rukundo. Ngo none wewe ko witwa umuyuda ukishimira ibyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ibyo igomba, ukarobanura ibidahwana, ngo kuko wigishijwe ibyo ibyagezwe. Wavyumvise? Urumva wewe urazi amategeko y'ijambo ry'Imana, urazi iby'Imana yanka, urazi iby'Imana ikunda, urazi kubivuga no kuri Bibiliya urayifise mu mutwe, warayimetrije amaverse urayafise, n'uwo kuvyura uryamye wo cumenya verse wigisha uwo munsi mu mwanya nyene, ariko ugasanga inyifato yawe itandukanye ijana kwijana n'ivyo uvuga. Ivyo rero ntibikanga Imana kandi n'abantu ntibibafasha, kuko ntaba ari bwo buzima bwawe. Mpwemu Yera ntaba ari nyuma yabyo. Erega hajya Mpwemu Yera niwe atuma n'abantu bihana kuko bari mu ijambo. Mpwemu Yera niwe atuma ibintu biryoha. Haleluya. Kuko niwe twahawe, niwe dukorana uyu munsi, niwe murongoza turongora. Haleluya. Rero atari mu ijambo, atari kumwe nawe, atari mu buzima bwawe, ivyo utanga bari ubusa. Agakiza wirata, kwita umuyuda wumve ko ari agakiza, wumve ko agakiza wirata katarimwe ivyamwa, katarimwe ivyamwa biberanye no kwihana kwawe. Menya ngo ntawe bihindura, ntawe bihindura, ntawe bikuza. Ijambo rishobora gukuza, ifunguro rishobora gukuza abana b'Imana ni ijambo ry'umugororotsi, ni ijambo ry'umuntu nawe ashira mu ngiro ibyo ariko aravuga. Haleluya. Atarindi jwi rimwagiriza ati ibyo uri kuravuga, ko ajya niyo uri kuravuga ibitari ibyo, arakajwe kakongorera kavuga ati reka kubesha, ibyo uri kuravuga ntabyo ushoboye nawe. Haleluya. Ngo abafarisayo ngo bikoreza abantu amategeko, nabo ngo batakoza ko n'intoki badashoboye na gatoya, ariko bagahana n'abatabikora. Kandi abantu mwe nabo rero ndakubwire, bafise inkota bashaka zikebana, utiriganye na gatoya urahwera. Ariko umuntu yuzuye haleluya, yuzuye urukundo rw'Imana, yuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, yuzuye imbabazi, yuzura kugira neza, niyivunitse arayengenga, niyivunitse arayigarukana mu ruhongore. Haleluya. Haleluya. Kuko afise umutima wa Kristo. Amen. Murumva ngo
ngo ku murongo w'19 ukishima yuko ushobora kujana impumyi kandi ko uri umuco w'abari mu mwijima. Urirata we ko ufise ijambo, uzi ukuri kw'ijambo, ariko sibwo buzima bwawe. Uravyira twavuga ngo jewe ndashobora kubajana, mugabo nawe ubajana mu cobo ko cagira yangeso uvyira. Muze murabe kenshi iyo umwigisha wawe impemu imudomina, impemu iri muri we niyo idomina ikirere c'abantu arimo. Uzi urabe ari nk'abantu bakunda gushwana, nk'umurongozi akunda gushwana, umuntu ateranya abantu, uwo mwuka urafata ishengero ryose, ugasanga n'abantu b'urusaku. Cyangwa iyo abantu bakunda gufata amadeni, umurongozi afata amakredi gauche à droite, ugasanga uwo mwuka wafashe abakristu. Cyangwa iyo ari nk'umuntu w'umunyamasengesho, usanga uwo mwuka wo gusenga warafashe abantu bose bo mw'ishengero. Rero ngo amavuta atemba ku mutwe wa Aroni, haleluya, arakomeye, haleluya, arakomeye, ngo aratemba ngo gatemba gashokera ngo mu bwanwa bwiwe, ngo no ku mpuzu no gushika hasi, haleluya. Bisigura ngo umurongozi ahagarara imbere y'abantu, amavuta ari ku buzima bwiwe ashika no ku mukristo wese, haleluya, haleluya. Rero ntubirate kuza amaverse, ariko wirate ko ayo maverse yakubereye ubuzima, haleluya. Ngo ku murongo wa 20 ngo n'umuhanuzi w'umunyabwenge buke n'umwigisha w'utwana, kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Wavyumvise? Mu vyagezwe urabizi kubivuga, urabizi pe. Nababwiye n'ukuri, hariho umuntu naho yoba aryamye ukamukangura, nyaruka wigisha, aba afise ivyo avuga. Mugabo warabuzi mugasanga ni mutaraga ntahinduka, menga ni buye ry'isare riba mu mazi, rigumuko ntirica ntirigiriki. Nawe ugasanga amajambo aca harengana, nta mukora ku mutima w'urugumuko ntaye kwa kundi. Kandi akavuga ngo n'umwigisha, akavuga ngo n'umurongozi. Urongora ujana he? Kuri kujana ahantu habi gose, haleluya. Ngo nuko wowe wigisha abandi, mbega ntiwigisha? Wumvise ijambo rikura ritangira, utumva yuko ijambo nawe haraho rigutsinda, haraho rikorera guhingura, haraho rikorera gukorogoshora. Menye ngo nta n'uwundi ryakorogoshoye, menye ko ata n'uwundi ryagiriye ikimazi, haleluya. Ariko iyo wumva nawe ijambo hari ahantu rikorera kukura, hari ahantu rikorera kuduza, menye ngo n'abandi haraho biza gukora ibyo nyene, haleluya. Kuko nawe ryakubatse, nawe rirubaka abandi, amen. Rero ukaba uri kuravuga ijambo kumva ntaco rikorera gukorako, shaka urireke, ntaco riza kumara, haleluya. Wowe wihaniza abandi, wowe ntiwiba. Urumva? Ugasanga umuntu ucira urubanza abandi biroroshe, we ntukora ibi, we ntugira gutya, ariko ntavyo ukora. Urumva? Nawe wirabe iyo uriko uravuga abandi, wewe ubabuza gusambana, wowe ntusambana. Aho umuntu aribona umuntu wese. Wewe wanka ibishushanyo by'ibigirwamana, wewe ntiwiba ivyo mu nsengero zavyo. Wewe wirata ivyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumurako. Urumva? Ivyagezwe tubicumurako kenshi, ariko iyo wamaze kwizera urukundo rwa Kristo, ukavuga ngo ubuntu bwiwe nibwo bumbeshejeho, niyo utiriganye ntiwigira igikoko, oya, uravuga uti ndaca bugufi nihane imbere y'umwami, imbabazi zirahari, haleluya. Ngo izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe, kuko gukebwa kugira ico kumarira
iyo witondeye ibyagezwe, ariko iyo ucumuye ku byagezwe gukebwa kwawe kuba ucitse ukudakebwa. Urumva agakiza twahawe, dukwiye kwirata agakiza iyo tugenda uko gasaba. Haleluya. Hana kwirata ngo narakijwe ndi umwana w'Imana, mugabo nta buzima bw'umwana w'Imana ugaragaza. Rero cenda kwifuriza nanje nisengera no kugaragaza ubuzima bw'Imana. Ivyo tuvuga bise nuko tumeze nuko dukora. Haleluya. Niho tuzoshingira intahe uwadutumye. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, kusiba na rimwe kutwigisha no kudukebura mu ijambo ryawe, kandi rini itara rimurikira ibirenge byacu. None ndasenze Mwami Mana, buri jambo aho rizogera hose rize rifashe imitima ijojumva, umuntu wese yisengere yisabire gusa n'ivyo avuga, ariko ntavuge ivyo nawe adashobora gushira kwa maboko. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen.